Yesu nashimwe bene da ndabaramukije mwese aho muherereye. Amahoro y'Umwami Imana nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Subiye gushimira Imana Data kuko yemeye kugira ngo rongere kugaruka tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Bwirukiro Mana nyene inkomezi, ndagushimiye ndagukengurukiye uyu mwanya mwiza umpaye, ndakwinginze ngo ubane nanje undongore uzobukoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Imana ishimwe. Hari byinshi byo gushimira Imana. Imana kubona tukiriho, kubona ukiriho n'imbabazi zayo, turayishimiye cyane. Turashimiye n'Imana Data wa twese igira neza bugaca bukongera bukira. Turayishimiye yuko uyu munsi ariho babakozi b'Imana bitabira Imana mu gihugu ca Zambia. Imana Data wa twese igihugu ca Mozambique. Yesu yagize neza, bahejeje kubashingura, babashingurana iteka. Imana y'ububasha nibihererwe icubahiro. Wowe wasenze, wakoze biriya na biriya, Imana Data izobiguhembera. Imana ishimwe. Rero dusangire ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo ca Mariko igice ca mbere ku murongo wa 35. Haravuga ngo ava i Kaperinaumu kandi akiza umunyamibembe. Ku murongo wa 35 haravuga ngo mwijoro rishira ubuca aravyuka arasohoka aja mu gahinga asengerayo. Simoni n'abari kumwe nawe baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati bose bariko barakurondera. Arabishura ati tuja ahandi mu bisagara biri hafi, nabo nyene nigisheyo kuko arico canzanye. Yinjira mu masinagogi yabo y'ab'i Galilaya hose avuga ijambo ry'Imana asenda abadayimoni. Imana yera nihabwe icubahiro, amen. Dusomye inkuru itubwira ukuntu Kristo Yesu yasenga. Bene data, umuntu w'Imana akwiye kuba umuntu asenga. Iyo umuntu avuze gusenga, ndabizi benshi turasenga tugira turye, turasenga tugira turyame, turasenga kenshi tugira dufata urugendo, turasenga twafashe urugendo tugashika amahoro, turasenga haje abashitsi. Hari ibihe byinshi byo gusenga, ariko uku gusenga ndiko navuga ni uku gusenga ko gufata umwanya ukaba imbere y'Imana ugasenga. Aha tubonye umwami Yesu Kristo ingene yasenze. Bene data, iyi si bizokugora kuyibako cane udasenga. Kubera hari byinshi bigwanya Imana, hari byinshi bigwanya abantu b'Imana, hari byinshi. Rero gusenga, wundi yavuze ngo gusenga gukingura ijuru. Imana ishimwe. Yesu rero tubonye ngo mwijoro rishira ubuca aravyuka arasohoka aja mu gahinga asengerayo. Umwami Yesu ngo mwijoro rishira ubuca. Bene da, murabizi neza yuko agatiro gakunda kuryoha hajya mu bucagucagu. Niho umuntu agomba kwifuka no kumva nyene umenga agomba gusinzira. Hariho n'abahora bacegwa ku kazi, hariho n'abahora bacegwa mu maporogaramu bafise, kubera yuko kenshi hariho itiro womenga niho rije. Ariko Yesu tubonye ngo mu bucagucagu, sinzi ngira ngo hamwe nogereranye novuga nka 5h du matin canke 10 z'ijoro, ngo aravyuka arasohoka. Ariko bene data, hariho sinzi hariho n'abandi bibagora
ndetse kuvyuka no kwicara ku gitanda bikabagora, naho bovyuka bagapfuma basengera ku mutima mugabo baryamye. Nkenswe kuvyuka ngo upfukame imbere y'igitanda usenge, eka sinzi twarabaye abanebwe cane. Imana idufashe, ariko tubonye umwami wacu Yesu aravyuka, arasohoka, ava mu nzu, agenda hanze ngo asengerayo. Imana ishimwe. Kubera iki Yesu yasenga? Uyu munsi wowe ukibaza kubera iki yasenga? Yesu yarasenga, nawe yararondera inkomezi, nawe yararondera kugira inkomezi z'Imana, kuko iyi si iragoye. Ariko iyi si yari yambaye umubiri nk'abandi, yarasonza, yaranyotegwa, yararuha, yarakeneye inkomezi. Inshuti yanje, ndagenda gukangurira gusenga. Wiyumvire ufata umwanya wo gusenga. Niba hora ufata umwanya umwe ugasenga, wongere ufate n'uwundi. Ndibuka umuhisi nyakwigendera Eliya Ndikunkiko, turiko turamwibuka. Niwe yahora tubaza ngo ufise umunsi uyuhe wo gusenga. Bamwe bakavuga ngo je mfise kuwa mbere, abandi ngo je mfise kuwa kabiri, abandi je mfise kuwa gatatu. Akahakikisha yuko ufise umunsi wahaye Imana wibwa imbere y'Imana usenga. Kuko ibyo gusengera birahari. Ibyo gusengera birahari. Hanyuma kuki we yasenga? Twamubona ko ari umuntu w'Imana pe. Ariko kujya kuntu yari umuntu w'Imana navyo nyene yabihabwa no gusenga. Yari umuntu asenga, umukozi w'Imana yari yasenga cane. Yarasenga. Yareva umuhira akagenda akamanuka epfo mu biti agapfukamayo agasenga. Ako yasenga mwijoro hoho n'abarayeyo murabizi, ntaye zaravuzwe, ntaye nyinshi. Wirayeyo, yemwe menya ko saa 10 wabiri maso. Saa 10 mwaba muri maso, simbizi ko ari saa 10 ko ari saa 9, ariko haba ari mwijoro, hakiri mwijoro. Tugaca tugenda muri saro, bwaca turiko turasenga. Imana ishimwe. Yari yaratwigishije, abantu babanye nawe baramwigiye ko gusenga. Yaraduhimiriza cane gusenga. Imana ishimwe. Kandi ndabizi umwami Imana azomwambika ibitsibo yakoreye Imana. Rero na Yesu turabona ngo nawe nyene ngo yavyuka hakiri kare, ngo agasohoka, ngo akaja mu gahinga asengerayo. Yasengera iki? Yasengera ibikorwa. Yanyinyurana n'abadayimoni benshi, yanyinyurana n'abagwaye ingwara. Hari ibikorwa byinshi yakora, ariko ibi byose yabikora ari yamye gusenga. Ariko uyu munsi abakozi b'Imana benshi babazanira abagwaye, ukaza ukamurambika kw'ibiganza, sawa, ariko utanasenze. Uwo kubaza uheruka gusenga ryari? Ekaye. Tugaruke ku isoko beneda. Tugaruke ku isoko, turondera Imana, turondera inkomezi z'Imana. Ibi bikorwa by'Imana mwumva ntabwo bikorwa ngo nuko twabyize mu mateology twiga. Oya. Mu mateology siho dukura inkomezi zo kuvuga Imana. Ahubwo inkomezi zo kuvuga Imana tuzikura mu gusenga. Tuzikura mu gusoma ijambo ry'Imana, tukazikura mu gusenga. Imana ishimwe. Yesu rero yaduhaye akarorero ngo yaravyuka, akavyuka. Dusomye n'ahandi turasanga ngo yaraduga, araho twabonye ngo yaduga ngo umusozi muremure, ngo akaduga umusozi muremure. Acanye n'abigishwa biwe bakagenda, bakabayo, bakagumayo, bagasenga Imana. Haleluya. Umunsi umwe
ijuru riramugendera ngo ace abona Mose na Eliya ngo baramanuka ahari. Haleluya! ngo bace bamuha amakuru y'ijuru, bace bamuzanira inkuru ivuye ku Mana, bati mbere burya wari ubizi? Ugira ugende i Yerusalemu kandi niyo uzohereza. Aha, abarabimenye. Imana ishimwe. Abo bari kumwe, Bibiliya yaratubwiye ngo bo bari baremerewe cyane n'itiro. Mwene data, nshuti yanje, Yesu akugabirira ibanga, iri banga ryo gusenga. Ndakwifuriza gusenga. Gusenga umenya amakuru menshi yo mu ijuru. Gusenga uhishurirwa ibintu byinshi byahuri aho nyene. Usenga azohishurirwa n'ibindi n'ibindi. Imana ishimwe. Kristo Yesu rero muri uko gusenga kwiwe ngo tubona ku murongo wa 36 ngo Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Haleluya! hariho abantu bakunda gusenga bakurikira umwami Yesu, ati iyo uja turajana. Ndakwifuriza gukurikira abantu b'Imana basenga. Ndakwifuriza kwifatanya n'abantu b'Imana bama imbere y'Imana. Ndakwifuriza kwigira ku birenge by'abantu bamenye Yesu, bakunda Yesu, bagendana na Yesu. Niwe bakurikira nabo bizogufasha, uzobigira ko byinshi. Imana ishimwe. Ariko ndababwira nti uyu mukozi w'Imana nyakwigendera twamwigiye ku ibintu byinshi cyane. Yesu we, Imana ishimwe, tuzomubona natwe. Haleluya! Ku murongo wa 38 ngo arabishura ati tuja ahandi mu bisagara biri hafi, naho nyene nigisheyo kuko arico canzanye. Amen. Yesu yarazi camuzanye. Yesu yarazi ico yahamagariwe. Yesu yarazi icamuvanye mu ijuru. Yaraje kugira ngo yigishe ubutumwa ngaha, yigishe ubutumwa hariya, yigishe ubutumwa hariya. Yesu yaraduhaye akarorero. Erega Yesu ibyinshi niwe turabirako kugira ngo tumenye uko dukwiye kubigenza. Kristo nahabwa icubahiro. Ku murongo wa 40 ngo hazi munyamibembe kuri we aramwinginga amupfukamiye, atukunze woshobora kumpumanura. Amugirira akagongwe, aramvura ukuboko, amukorako, ati ndakunze humuka. Haleluya! Yesu nashimwe. Igihe uvuye mu masengesho, igihe uvuye imbere y'Imana, uza ufite izindi nkomezi ziruta za zindi wahora ufise. Imana ishimwe. Ndakwifuriza ko uzi ko uzokwigisha cyangwa uzogenda ahantu kuvuga ubutumwa, fata umwanya ubanze ube imbere y'Imana. Imana iguha ico uzotwara. Imana iguha inkomezi. Ako kara akaciyemo. Erega hajye n'abaja muri n'abatlete bazi ko bazoja gukina, babanza kugira imyimenyerezo, babanza kumara igihe bimenyereje. Imana ishimwe. Ico gihe c'imyimenyerezo ni igihe kiba kigorora imitsi yabo, kikaba hakunonoka kugira ngo uwo munsi uzoshike bumva bari en forme. Rero natwe bene data bakunzi, mwese abakunzi b'umwami Yesu, tumenye icatuzanye, tumenye ico umwami yaduhamagariye, tumenye ngo umwami ashaka ko bigenda gute. Niki Yesu yaguhamagariye, niki Yesu yampamagariye. Abakozi b'Imana, umuhamagaro nyamukuru twahamagariwe kuvuga Yesu, twahamagariwe kubwira abantu ubutumwa bwiza. Kandi Yesu yaduhamagaye, yadushikirije ico data yamushikirije nawe. Yatubwiye ngo genda mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza.
Yesu yahamaze kuvuga ubutumwa i Kaperinaumu, akavuga yaca yifuza kugenda n'ahandi, akifuza kugenda i Galilaya, akifuza kuja hirya no hino. Kubera iki? Kubera avuga ati aha bavyumvise, reka ngende n'ahandi. Haca haduha kongera kuvuga ngo Imana ishimwe kuri bene data buri kwatwara ubutumwa hirya no hino aho butarashika. Imana ishimwe. Yesu aduhe kwiyumvira ku bandi, ti nahariya naho barakeneye, nahariya naho barakeneye. Imana rero iduhe inkomezi zo gutwara ubutumwa hirya no hino, ariko cane cane turondera inkomezi zitubashisha gukora ibyo data yadutumye. Yesu yatubereye akarorero. Abakozi b'Imana baramenye Yesu, baduhaye akarorero ko gusenga, ko kurondera umwanya, ko kuba imbere y'Imana. Kandi Imana ishimwe, iyo umuntu aba imbere y'Imana ahakura amakuru meza. Imana nibahezagire. Yesu Kristo rero ntiyakunze abamugumye ngo guma ngaha, yavuze ati oya, hariho abandi bakeneye. Mwene data wamaze kumenya Yesu, nawe ugira inyota yo kubwira abandi vya Yesu, ubwira abandi inkuru z'ivya Yesu, ubabwire hariho abataravyumva. Yesu adushoboze. Kandi si ibyo gusa, ntiyadutumye kuvuga ubutumwa gusa, yadutumye no kubohora ababoshwe. Abantu benshi baraboshwe, baboshwe n'abadayimoni, baboshwe n'impwemu mbi, baboshwe n'ibintu byinshi. Hariho abandi bantu benshi bakeneye kubasengera. Uvuga ubutumwa, usengera abagwayi, ufise za nkomezi bakura imbere y'Imana, usengera abagwayi nabo babohoke. Imana ishimwe. Hari abandi badakeneye kumbura amasengesho, bakeneye kubaganiriza gusa, ukabaganiriza, bavuga ngo kubahugura, mbega bavuga gute mu Kirundi sinibuka, kubashira ku murongo, ukabaganiriza gusa, ukabaha impanuro. Hari abandi bakeneye ibyo. Erega hari abantu benshi bapfuye bishwe no kutamenya. Hagiye ugiye kuramutsa umuntu mukaganira, umuganirije iby'ikimazi, biramufasha, bikamuha kubaka neza atarabizi, bikamwigisha kwihangana, kujya uri kuramushingira intahe nabwo bikamufasha. Imana ishimwe. None rero umuntu wese uko yatumwe n'Imana abikore. Nugenda mu nzu kwa mugenzi wawe kuramukanya, tera imbuto, vuga Yesu, shinga intahe, tanga impanuro, vuga ibyangufashije kugira ngo uwundi nawe afashwe. Ba umukozi w'Imana mu mpande zose, mu buryo bwose. Nugenda ahantu ugasanga umuntu ashonje, wabibonye, gira ico ukoze. Umuntu wese, bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, umuntu wese aharanire gukora umurimo w'Imana, aharanire gukora birafasha. Gukora, umuntu aba ariko arikorera. None rero Mwami Yesu Kristo nabahezagire. Iyi video sinshaka kwiba ndende, ndagomba ngarukira aha. Nariko ndavuga ngo tuba abantu basenga Imana, tuba abantu bakorera Imana, tuba abantu bazi ico Umwami Imana yabatumye. Hari uwundi yambwiye ngo mbega ngo novuga ijambo ry'Imana ngo ntatumwe. Ngo ntiyatumwe, ni none ninde agutuma? Ngo rega ntibansenge. Imana we, ni ubwo uzogenda imbere y'Imana uvuga ngo wanse kuvuga ubutumwa ngo ntawe gusengeye? Hari umuntu yakubujije kugenda kubwira inshuti yawe ugiye kumuramutsa, gushinga intahe, kuvuga ibya Yesu? Hari uwabikubujije kweri? Hari uwakubujije? Ntoya, ibyo uko si kuzovuga imbere y'Imana ngo ntabantumye. Yesu yaragutumye. Mwana mutoyi, Yesu yaragutumye. Muri bajye banyeshuri, Yesu yaragutumye. Munyeshuri, Yesu yaragutumye. Mutamakazi, Yesu yaragutumye. Uba akarorero keza, uvuga ibyiza. Nubura ibyo uvuga, upfuma uvuga ibyawe uko wabonye Yesu.
kugira ngo n'abandi bavyigireko. Mwami Imana abahezagire. Mwami Yesu ndagushimiye ko watubwiye ngo tugende tuvuge ubutumwa bwiza mu baremwe bose. Yesu ndagushimiye ko waduhaye akarorero, ngo wavuze ngo singumaha ndagenda no muri bibindi bisagara bindi kugira ngo nabo bumve. Mana nudufashe umuntu wese umuteremwo inyota yo kugenda no kubwira ababanyi no kubwira abavukanye no kubwira aho hambije hose, umushemwe inyota yo kuvuga ibyawe, kuko uzotubaza umuntu wese ico yakoze. Nuko rero udufashe kandi Mwami Imana uduhe utugabire gusenga bitubemwo mu izina rya Yesu. Ndabigushimiye kuvyumvise kandi kubidukorera mu izina rya Bugera Kristo, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana niduhana umugisha, amen.